bavuga ati FDL yarungitse abatutsi bari mu gisota kuja gupfira muri Kongo si kuja vuga sawa abasoda b'u Burundi bari muri Kongo bariko barakora genocide y'abaki y'abatutsi none abatutsi bariko bari batutsi bagenzi babo nibaze vraiment aha ako kana aho yabuze ivyanyeshuri uno munyamurenge oya nuko uyu n'umunyamurenge jewe ibiko birabera i Kongo sivyo ariko uhoro bikurikirana cyangwa bikurikiranya ruko i Burundi bwabayengwe no urumva ndabikurikirana kuko abanyarwanda bariko baribasira cyane president wacu sivyo aho utangiye kubikurikira ejo bundi batangiye kumwibasira uravyumva curiosité ufise nziza ngabo urabifise curiosité kugira ngo umenye ukuri cyangwa ufite curiosité kugira ngo akababaro ko bariko baratuka president w'u Burundi ukuri mu bisanzwe ukuri je ndakuzi ushaka kumenya cyangwa ushaka gusa ko uhagararira president yatuke president w'igihugu mu bisanzwe president w'igihugu kiba ari igihugu cyose gute iwanyu muri Kongo muguma mwicana kandi dufise ahantu tubabona neza gutya ujya n'umunyamurenge ujya n'umushi ujya n'umuki ico ni ikibazo ngusubiza rero nawe impamvu bana neza nabo mudahuye ibitekerezo bya politiki n'abantu mudahuye mu masura kwari uburongozi bwiza yego iyo uburongozi bwiza buhari kugira abantu bose gukurikiza amategeko udashingiye ngo wowe ngo urumva ngo tuvukana ngo aha ngo turasa ngo politike ntituyisangiye no impamvu mva muri Kongo abantu bicana nuko ari nta buyobozi baba buhari babwira ngo ukoze icaha aragihanwa ahubwo ahahanwa uwo bashaka no badashaka ko nderekana ingene u Rwanda rwafashe mwebwe rubagira ofete mwebwe murabo kwicwa kandi umva muri kuri umva n'u Rwanda rwabatanze kuba wanditse yuko ngo hari abahungu bananga bashobora kuba bari Bujumbura n'abahungu bananga se abafurero nanga n'umunyamurenge oya namba nanga ari umunyamurenge namba nanga umuntu wa Corne Neri Nadia Hakizimana cyo mukobwa no murundi kazi kwanze Antred no murundi kazi kuko mwaje ni question ujya byanse kwaja mu ntuze ujya musanze yari kuja ujya n'umumasera byanse yes oya just nampagaze kuri uruhande yego ni gute ushobora kuba uri umurundi kazi kandi umurundi kazi mugeze ariko atera imbere nk'intambwe nk'igihe uzagezeko ukaje wumva ko rega ni nk'aba bandi nyine bumva bavyuka mu basi reka nakubwire iki kintu cyawozi ibi byawozi ingene genda bifata Shimamanda ujya nawe ujya Shimamanda nakubwiye ari kukazi k'abanyarwanda none bose navuye ko nanjye narondewe jewe ndi umuntu yarondewe n'u Rwanda hari muri November narondewe n'abanyarwanda bambwiye durira Kigali nababwiye ati ubu ntibikunda gato umugore wanje ari mu kwibaruka nzobabwira narondewe n'umuntu ati ibintu ngeneye ko tuvugana tubiyagira Kigali umbwire ibyuka byose ukeneye sawa kandi nta kindi kintu bandonderera atari uko bifatanya atari uko bari bakeneye ko nanjye mba nka Shimamanda Yes bakunzi ba Shine TV reka ndabaye kazi nongenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura media spana kugira ngo big up son and don't give up yes igihe cyose iyo ndinga banza kwisigara mfite kibono mbe ndakubatsage naguye kibono bona n'icyaciyemo webye bampaye ikigubwa mbere ariho byakoze banza hari igihe bidakora oya bira okay banje kwisigara ejo sinisize kibono bona nisanze mu myako yata byose byatera swata igihe cyose rero iyo ndinga rero bambwiye ati kubera kamwamikazi by the way je twasimbiza sema vumba ninde yakwakiriye d'abord nakiriwe abanama ngaha sabira abantu batagira subscribe bagire subscribe abantu babonye no content muce mugira subscribe kabisa muzi kandi muze mugira n'ama commentaire kubera bituma abantu zema video yaho komande kandi n'amakuru azarabashikiye yego me vraiment sasa rero giye ku ishuri aho mwamikazi yiga bamubwiye atakazosubira gujego doce bamunsubiza Sono musiro navuye muhera muranambutwa. Yogo mumucereza amana. Directrice namwita directrice. Mwamikazi. Rero. Uno muzavuze ati sha ko ncere umva nahuye nambuta yaje de
hari urubanza hari ahantu Mamugisha yaragiye nyene bafise ikiriyo ku mugenzi wiwe yabuze nyina ndateba gato nyene uraza abagore ingene muza muteba mu kwitegura sinisiye kibono bona bagata n'umwana ko ndamushikanye njerewe tigwari bazi ku munsi wabiza kandi ndamwisigirira kambana nisigibono ega umwana afite bamwirukanya cya batraumatize justement mwana reka uzopama oya normalement ahubwo wewe uze wikosora n'uzumutwara yacerewe papa baranyukana kandi wakavyuka kare nije ndamanda gacereza ntazosubire urumva ko umuvyeyi utari umuvyeyi mwiza kikaba ni umuvyeyi gito abavyeyi gito n'abandi bose mucereza abana kw'ishuri muze muri kosora kubera ko umwana avyuze kare isifi kuvuga gusa we naho utoko nako karavyuka kare kakangwicaye umwanya munini oya wo tumugendura kinwa mu modoka mugabo bakagenda hakiri kare rero nzuzo kumuteza yes yandi gahare mamubizi turi kumwe na Simbizi ho bagira hako umuriro wa dande tugira twatse badugiye tuyaga ibintu byubaka ikigana twakoze la fois passée bavuze ngo bavyakiriye gute zarabaryoheye bro ahako kugute abo je ngenzo ndaguhaza urashira ko naciba manda yaradupostinze ya jina beje yavuze ngo umututsi kati nawe ngo mugamugisha ibintu by'ubwoko gute mwigisha ibintu by'ubwoko muse Bible mu ntoki oya nta bwoko tuba turiko turiga ni hamwe gusa urabona abarundi ubu icitwa ubutandukane bwacu nibwo butunzi bwacu nibwo niyo mari dufise gusa hari abantu bamaze kuganzwa n'amoko bakozwe ko nibi na biriya iciza cyo mu Burundi cyunda bikundira nta numwe atemanga ko bitamukozeko bitandukanye n'ahandi hari ibindi bihugu usanga abene gihugu babo baracaye mwe baricana mugabo bagaca bashira side imwe ngo bamwe ngo nibo bishwe gusa muri ico gihe rero bica biba bibi mugabo twebwe mu Burundi turemera yuko twagize iki twicanye baricanye kubera bamwe baravuga bati wewe muri bino biye mwaratwishe nazo tumire bibire twarabishe mwaratwiza mwe bose ntazo byabungure cyo twahomba niyo mpamvu rero mu Burundi haci haba ikintu cyitwa commission vérité et réconciliation voilà mugabo yo vérité et réconciliation na pardon kaza bana rero bana papa wawe kijya gihe rero naje namutegereye ndamukerera rero nukuri imbere yo kumwica urumva mugabo gusho nakoje namuhaye umwanya asenge gusa twari dufise uburobe turamukaranga turamurya kandi abantu haje haba mugani nazo oya none simba ndiko ndakwaturira ibyabaye ndakubwije ukuri nawe ugacumbwira ibyawe nanjye nge nabi wanje wabamate tubabarira twatunibagira uzuko nibutse ikintu mu Rwanda cama kiba beshi twagute imisi icibo icunamo kandi bari mukujya umengo ni nkuko byabaye ku bwoko bumwe kuko sindiga nibuka ko haba icunamo ku bundi bwoko oya urumva kubera kijya gihe abapfuye benshi barabatutsi sivyo mugabo rero numva nije yakora abatu mugabo nabandi baba babiguye n'ubundi hari abandi baba barafika iyo rero haba rundi muntu rero umukeneye rero kubana bon ifo kwaba ikintu bita equilibre tubwe rero nga mu Burundi ibintu byamaye batangaza ntingene twebwe hari iyo equilibre urabyo hari iyo equilibre kumva bose ni fresh no kubivuga ni fresh twebwe nitubivuga ahandi hantu ubivuze ni tuvyigamba unumva je ndashobora kuba muri biza we mtusi we umeze fresh uko fresh abantu bita kubatutsi hari abita ngo kwa mututsi aveni ututsi hari haze na cameraman hari abantu bitwa bamututsi uzigene uramwamagara mututsi we cyangwa we muhutu we abantu mamagara bya muhutu nterure bino bibo ukamengo ni ibintu nyene biri easy nta kintu na kimwe bitwa kandi ivyo byari bikwiye n'abantu bose barakwiye kuvyigira akarorero ufite ifo kuba proud y'icuri ikindi naco urabona ubu uyihamaze kuba bo bakora bakora mu nzu bakora ubuzi bwo mu nzu sivyo ubu hari amashira hamwe uzosanga yo muri bajya hari amoko yose yego cyane uko umuntu twatoye je mu misi heze ariko ndakoresha umuhungu wo mwijenda yitwa Kevin abanyende ndatumenyana nukuri ega bashamenyana n'umugore
mu minsi ihetse uno mfise kandi bavuka ibusoni kitwa Richard man fresh kwera uwe bwamaze kububuzi bafise ama organisation baba barimwe uragenda mugahurira n'uwo ugasaba bakabwira ati okay wo muhuje n'uyu unacukwa ugatwa bafise amashira hamwe barimwe bisigura neza yuko ubu hariho n'ubuzi bakengera bavuga ati ngo burya buzi babukora bose kuva ngo babita ngo n'abahutu mugabo ubu nabitwa abatutsi banacapa kazi bose nawe je nakazi kahari kubera ko normalement biye ibintu hako bwari ubugugu si no kuvuga ngo akazi nakundi muntu akanakundi nico gituma abantu usanga kesho dateye imbere kubera akazi nimba ukaronse yakora bicuri baba usanga bahagaze ngo ama diplome bamaze gucya bagaye oya akazi kose ubonye none je enda kwereke par exemple hari umuntu usanga ari passionné n'ikintu ugasanga umuntu arafise ingabire y'ikintu ugasanga kuva mu buto yakunda kwikorera ibintu yego sivyo cyari umututsi yikorera utuntu ega n'ibintu bisanzwe kiremeka imigo ega ibyo none aha ubona mu nyuma arashingishira hamwe byo kwikorera ugakora naco bitwaye izi umva ngo za DHL zikorera imizigo zivana ibura zizana poste irya shiramwe poste none saba karani bafite service y'ubukarani uramuhereza umuzigo akawugutwarira rero umuntu wese nukugira ubwenge bwo kugira imbono ndende bashobora guhera wikorera guke umunyuma ukava ngaho ugasunika imburuwete ukava ku mburuwete maybe ukagura irya chariot ukazirashira ku ibintu nyene byinshi uko nyene buke baga probox iki kamizira twara ibintu uzogende hajya urukaza kuri kote uzosanga amafuso menshi atonze hajya arindire kuza guterura imizigo umva irya nurugezo rw'umuhamagaro uba ubufize bashobora gusanga ujya muntu ageze kuri fuso yatangwa ari umukarani aterura akabona ati je umuhamagaro wanje nzotezwa imbere no guterurira abantu imizigo rero ikintu cyose gato karakura nyine ushobora gutangura umuzigo niba ugaza umuntu arasuzugura akazi kandi ugasanga umuhezagiro wawe uri ngaho nyene mu gihe ari passion yawe ari abantu cyavuga ati n'ujya mu gatangwa ari umukarani ngo none ngo kwageze ugu ngo none ngo siyo ni ngatangwa ndazibiyoba ngo none ngo ageze ku paso wari umuhamagaro umva vyari ivyiwe byari bimurimwo ntiya force ngo kubera ngo urumva ngo ndambonye ngo minyone ngo nawe ngo ndandazibiyo baratera imbere uzakuza kutandazibiyo batari ivyo wawe hari abantu bambwira ivyo nahereye ngo ngakaya nanje mere ngaho yari aguhera ngaho hera iwawe mu muhamagaro wawe niyo mpamvu rero utusanga hari ibintu usanga tubamwo muno mwanya ko tusanga nyene abantu bavyenterpreta bagomba guca intege abantu cyangwa bagomba kuvyorienta ukundi bagomba gucafuza akazi k'umuntu uravyumva usanga rero burya akazi ishimaze kuba nacoco akazi n'akazi kandi Imana ahani igusanga mu kuguheza ntabo bwoko ntunamenya nahariho ntumenya hariho mugabo ubwirizwa kandi ubwirizwa kuba uri mu kintu Imana iza gucamo kugira iguhezagira tegerezo vraiment utegerezo uri mu muhamagaro wawe yego twihagararire ngaho nyene twari turi ntuja kure yaho hari ibintu bimaze imisi bivuga à gauche à droite je sinzi ko navyita politique mugabo niyo nyene kuko ikintu cyose kigira politique ya hariho nabanyembaye haga yasohoye akantu kanwengeje ngo umunsi Burundi bwatewe bazomuhe yankwe imirasa vyinshi ngo imijagira vyinshi imijagira ngo bariyo bazomuha twese bazodwa nanje nisabiye imwe imija vyinshi abari ukoresha imwe ebara imwe ntushobora hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze nibaza ko rikorera teza intuze hirya no hino nabonye vraiment je nabonye abantu bamwataka ku rugozo dikiye kintu mwari mwatanguje cyo kugira irya ntuze yo kuvugira abarundi gare kirahera ni ciza kandi cyane vraiment kubera ko ari abantu kujya bavuze ati hari abantu bibitabanga je ndibuka ko nigeze kuja ahantu sanga abarundi bahari mane bakavuga ngo yenga mu Burundi ngo ibi bagasanga ko baganira n'abandi batari mu gihugu avuga ati none oya come on bariko baravuga nabo Burundi uri kurivuga vraiment ega uko biri kose peu importe situation gucacu coba mu Burundi none Burundi kandi menye tukiri ngaho nyene je imburugine ntiri haje hanze hari umunsi n'umutambo na mu mburugine ntanari nabidoga ngo bitora urigero mu umunsi umwe nidoga ibitora
Ago tubwirira umusuma. Uyapana. Buri gihe iyo habaye ikibazo urondera solution. Voilà. Je naba nkigira mu cyumba nkifatira akabonobono kanje nkisunikira nkamenya udukombero twanje ngira. Nisukira ega hari abantu bazibanga gitoro. Je ndazi umupatira ara wo mu Kirundo. Nta gitoro yagura. Wowe urayinjiye indani gusa ivyatsi yaterateranya gutya akavamwo igitoro agacayisukira mu modoka kibandanyiri. Simple. Naracariho. Ariko ngo tumuronde. Oya mvuze hakuja mu myidogo iherere nambuzi yuko ufise ingabire yo gusenga na Yesu yaravuze ati basi yarafasha amazi ayahindura yahinduye amazi ahindura bine bare murantangara rero ari umunsi twahuye yitwa Diodone Aposte namuze Diodone umwe kumutakora Mungagara. Apotre Diodone. Ndamubona. Sasa. Zakora ibitanga. Apotre Diodone azakora ibitangaza abantu bakagwa nyine akabakora amadayimoni. Ngatwahuye atondeye igitoro. Ndasakase basa none wewe. Uko Imana afise ibitangaza. Aro fumbwira basi nakuzanira basi umukonko umwe. Ukawusengera ukawusuka mu rudipe. Uratondeye gitoro kandi uvuga yuko ibiganza byawe birimwe imbaraga bihindura nimba umuntu arimwe amadayimoni bikamuhindura umuntu muzima kamata gato usuki umukonko basi umwe ndawuguhe basi kwera kumwe Imana yabwira Mose ati ebana we fati yo nkoni basi ndawukorere maji ebaga we kubitaho hagati nambona hakene umukonko umwe gitoro je ndawufise mugabo na udukorere maji neza rakunze sange tugira gashare karagwanya aragwara boraramura n'ishati n'ikoti yari yambaye n'igihete yaragikura atera induru nyinshi cyane kuri station bamuha igitoro ngo ashikiye Ege yatanguye agomba guca muri VIP. Imodoka barayiterura bajugunyira hariya. Abamesha usanga batubana amavuta vraiment. Oya, bavuga ati none je namubwiye ati nega pastor uruje kuniganira igitoro. Gute ka? Hindure. Hatwe Yesu tukuyoboka. Nije nzo gushingira intaha yuko wahinduye amazi yagira igitoro. None ndende wowe ubona gapata. Reka tugende nkuko nyene tugume ngaha. Ufite nkunda abantu bagwane nk'ico kintu uvuze. Hari abantu egati mo hari ibintu uzovuga ayense hataye mama bikazogukorako niko ndavuga ico kintu nako ndavuga ko ari gihe abantu basohoka kuvuga kwiyekana ibintu mu nyuma bakazoturonda atabakidukura yego mu Burundi bwacu hari ikintu mukuru w'igihugu yavugiye mu Kirundo nabonye abantu bashobora mwatase gutandukanye apana Barundi ariko Abanyarwanda bien sûr like mbona ko ukunyene bipemeta kwataka muguru nje ndabingene baba bazi ko n'abantu bari bafite ibintu zo kuba ejo kuri Twitter niho na postinze ifoto yafashwe muri 2018 ya president twego yari president Muhisi aho yari yatwicaritse twese nk'ugwaruka wanashaka twebwe jewe nije natanze proposal yuko tugenda natwe jego c'est vrai je narimwo yego ni vya bindi usanga ni nk'ubu dernièrement za nama zimwe zabera hariya nuko zimwe zabera ku Kirimba zimwe twagenda kwitaba dernièrement inama y'ugwaruka je buri gihe iyo menye ibintu nkabijya ndabipartage n'abandi nkababwira ati tujane n'ukuri tugende turonka ibanga ry'igihugu kandi yaje narigiye ibintu bikomeye twebwe ibintu vya mbere indongo z'u Burundi zitwigisha kubana zitwigisha kubahana gukora amaboko mu munzu tugakora sivyo kuko batwereka ingene mu buzima bw'igihugu twese tufisemwe uruhara mu iterambere baratwereka ingene ibi vyitwa yuko ari butandukane bwacu baratwereka neza yuko ari bwo butunzi bwacu jewe for real mpora nibaza ndakunda gusoma cyane ibibera muri Kongo canke n'ubu ari umunyarwanda twari ko turavugana asanga bikeshe barasanga inbox bakantuka abarundi barisha abatutsi navuga ati sawa yego base abarundi barisha abatutsi ntango reka dufate basi ko abarundi ko barisha abatutsi none ko muza muvuga yuko abarundi
barungitse abasoda b'abarundi b'abatutsi kuja gupfira muri Kongo none abatutsi bagenzi banyu bariko barabica ibaza aho nyene aho kana jena umva bavuga ati igis FDL yarungitse abatutsi bari mu gisota kuja gupfira muri Kongo si kuja vuga sawa abasoda b'u Burundi bari muri Kongo bariko barakora genocide y'abaki y'abatutsi none abatutsi bariko bari batutsi bagenzi babo nibaze vraiment aha ako kana aho yabuze ibyanyeshura kubera ambwiye yuko ari FDL rikirica n'abanyarwanda bariko barica abanyarwanda c'est pas barundi FDL ndasubiyemwo ikintu cyitwa FDL ikintu cyitwa M23 saba kongomani n'abanyarwanda FDL n'udenge M23 n'abanyarwanda FDL n'abanyarwanda bisigura yuko namba leta ya Kongo yarambaje Burundi ati nimufashe ni kubera ari abanyarwanda bariko barica abanyekongo yes abyo ibyitwazo byose amarwima yose batanga uzora namba umvise bariko baravuga ngo nabatutsi bariko baragira uko ni hamwe babagomba gutwankanisha nk'uwo uri umututsi kazi twankane umutifi ngo muri Kongo none mugabo wagenda kubiraba rero neza ukoresheje ubwenge bwawe ukazusanga hari ibindi bintu byishije inyuma y'ivyo bintu rero umutipe namubwiye ati byose uri kurambwira bitahuritse ntibikunda ati kuko yaba ati ahandi pare nabwo ati ahandi rero nimwe ntimukundana si ubona yuko abatutsi muri ko muramarana amupendani none gute muza mukicana mugasha mugomba kuvyeka ku bantu mwabitekaniye urabyumva kandi ubu abarundi bobo bana nkwaye karanga telefone nkuno munyamurenge oya nuko uyu n'umunyamurenge ndiraho n'injuti zanje sana Mutara nama connect ni gute Mutara ko warangwa hevye ni kwa drevye ni biki we waramevye kandi si byiza wageze muri Amerika ucurana kare urazi ko ndaruse mu Burundi werutse mu Burundi sinaneze kuko kuri social media ngenda kubonye kuri social media kandi ndakwipika no mugabo hacaba wa mugabo nyene usanze kuri social media ndiko mbe uzikunda telefone ubugene ndi mu kiganiro oh I'm sorry ndiko ndavuga ingene mu Burundi twibanira neza cyabo mbega ndakubonye kuri social media turembeje ngo yarahindutse cyangwa yasigaye ndabarembeje gutega Mutara nana kandi navuze ati naramaze manyi na sinarari wawe sa naciye mvuga ati naramaze sinarari wawe kubera ikintu utarari wanje arinzi ko mu Burundi nagarutse ni wawe ngomba kurara none kubera ikintu utaje kuharara none namba nageze mparara uyu munsi umwe cyangwa ega Fidele Fide jewe ibintu mpagararira ingene abarundi mu Burundi i Burundi hari umuntu yigeze gufata nabi i Burundi apani Burundi jewe abagenzi mfite abarundi Burundi igihugu nsubiye muri Afrika ushize nasubiye muri Afrika yego ni Burundi niho nageze muri Kenya nahageze kubera ko ndafise abavandimwe yego mugabo kandi simvuze kubera ko ndiko ndavugana nawe kuko nta sinshaka kubesha ko nta kintu ndiko ndavuga ngo ndi kure yawe si ukutinya cyangwa kuvuga ngo ari benefit ifisemo yego usibye igihugu canje navutse mu ca Kongo igihugu nkunda ca kabiri no Burundi gusumba na Amerika ntuyemo no Burundi icya gatatu nkunda ni Amerika kubera yuko niyo ndi mu bunyene umugabo uremeza neza yuko atakibazo mu myaka mu Burundi habaye imyaka ingahe ga Mutara hafi myaka 9 mbira ikibazo kimwe umurundi yoba yaragugiriye ukavuga ati no kwanga umurundi
uretse nakubwiye rero ko n'umuntu yoba yangiriye nabi sinobifata ko ari abarundi, ndabifata ko ari umuntu waba yabaye gito, kuko abarundi nje n'abanye nabo imfura z'abarundi uhereye kuri wowe ukunze nkuzi neza. Yego. Apana tuko turavugana. Yego. Akarere hari umuntu twavuganye nishatse umwenda kwandikira. Namubwiye ati oya muhungu ukuntu ndamuzi. Abantu nzi b'imfura je naramaze no kuja mu wiwe ukiba mu kigo ndahazi muri hagati y'abasiko nayigezemo. Abahungu nzi b'imfura. B'imfura novuga ngo nagiye mu Burundi no nshaka kumugenza akabarantembeza cyangwa kantwara ushaka kurusha. Ndavuga ati harimo uya muhungu. Ujya nyine. Urazi roga Mutara? Yego. Jewe ibiko birabera i Kongo, sivyo? Ariko uhoro bikurikirana cyangwa bikurikiranya uko i Burundi bwabaye nkwe. No urumva ndabikurikirana kuko abanyarwanda bariko baribasira cyane president wacu. Sivyo? Aho utangiye kubikurikira ejo bundi batangiye kumwibasira. Nanje nkavuga ati none jewe ko nzi neza twebwe ngaha. Mboke hariya mu makambi. Ntimwari muturanye n'amoko yose. Ntimwababanya murenge n'abanyamoko mwese mwari kumwe haje. Mvuze hariya mu kambi, mu nkambi. Yego. Mwari mubanye mwese. Haramadi jewe ofete narakoresheje ikiganiro ntuzenya hari ujya ndayi byasobwe nabo mu yaraje muri Amerika mu 7 namubajije ikibazo kimwe sivyo gute mu nkambi mubana neza tubona amoko yose urazi narahageze wazi ko nahabaye bigenda gute mu nkambi ofete je mbankeneye kumenya au juste gute muri Kongo ibi bidushikira twebwe turi ngaha twanga yuko byo twandukira na twebwe usanga biragiye kwambuka boda uravyumva curiosity ufise nziza ngabo urabifise curiosity kugira ngo umenye ukuri cyangwa ufite curiosity kugira ngo akababaro ko bariko baratuka president w'u Burundi ukuri mu bisanzwe ukuri je ndakuzi ushaka kumenya cyangwa ushaka gusa ko uhagararira president hatuke president w'igihugu mu bisanzwe president w'igihugu kiba ari igihugu cyose. Yego. Kuko president namba Burundi buri muri Kongo ni kwera Burundi bwambajwe kandi bwasabwe na guverinoma ya Kongo. Sabarundi bitwayeyo barabisabwe na guverinoma. Uravyumva? Kandi muri 96 igihe abinambara mbere ya Kongo abarundi bari bambajwe na FDR kijagi sivyo hari abarundi babasoda abarundi bagiye gufasha kugira Mobutu bamutembagaza harimo n'abarundi kijagi uravyumva sasa je mu bisanzwe twebwe ngaha mu Burundi pour le moment kuva nazi ko natwe twari mu ntambara irahera haraba amasezerano y'Arusha turibanira neza jewe ikintu mpagararira simpagararira ivy'inyuma y'umupaka jewe mpagararira ibintu byoza gutuma abarundi bari Burundi bibereye mu mahoro bahungabana sivyo niyo mpamvu mu marwima ntanga ndababwiye ati mukeneye kubona twebwe ingene tubanye bibaye ngombwa munatwigire ko ni muze i Burundi murabe ingene mu makambi hari abarefije b'abakongomani murabe ingene babanye hama mubaze tune byagenze gute mubane neza ngahi mu Burundi hama muvyigire ko no muri Kongo mubane neza ko ngaha mu makambi je narahatembereye sivyo narabonye ingene umunyamurenge abana n'umushi abana n'umufurero abana n'umuki bose nkabona ati mwishure barigana devoir barazifashanya haba hajya kuri ambassade haba ari yebwa ati none umva hari ibanga mwakuye i Burundi none gute iwanyu muri Kongo muguma mwicana kandi dufise ahantu tubabona neza gutya ujya n'umunyamurenge ujya n'umushi ujya n'umuki ico ni kibazo ngusubiza rero icyo kibazo ndakigusubiza wanashaka ahubwo byo kunze no kuri radio yawe no wozogengo aha nyene tuvugana aho telefone ngande mu kiganiro niyo mpamvu umva ndikunda kubaza ivyo bibazo abigiramwo direct sa tunze kuba ari kuri radio coding oya none ega urumva kubera wafata telefone nsanzwe ndi muri emission mugabo wanaje emission ari ntangorane kandi gusubiza ico kintu afite icyo kibazo baje ngo sini gutubona gatubanye neza mu Burundi mugabo muri Kongo bakaguma bajyana yego
ico gisubizo ni igisubizo umuntu wese ufise ubwenge agomba kwibaza, kandi urakoze ko wabitahuye. Kandi wowe ndabizi ko twageranye mu makambi nawe. Iyo abarundi muntu niko ndavuga ntazi ndakuzi. Impamvu mu Burundi wabonaga babanye neza kubera amategeko y'igihugu cy'u Burundi yakurikizwa. Ego. Hanyuma bakaba bari munsi y'amategeko ya Nations Unies. Ego. Urabizi ko narabaye impunzi. Ndabizi cyane. Iyo winjiye mu nkambi mu Burundi, umustanteri wa mbere kwakira uwo tuvuge administrateur aba ari umurundi, ariko yambaye umutaka wa HCR. Ego. Akubarira ngo bya bindi mwapfaga muri Kongo. Ego. Ugeze ngaha mu Burundi byibagire. Ego. Kuko wewe wese utanga ubutabera. Ego. Niba mufite umwapfa ni hariya muri Kongo. Hano mu Burundi icyambere kurikiza amategeko y'u Burundi bya mbere, bana ya Nations y'u Burundi ku butaka bw'u Burundi. Yego. Cya kabiri hari amategeko ya Nations. Hanyuma ibyo muri Kongo bikurikiranwa n'abari muri Kongo. Icyo niyo amahoro wabonaga tubana mu kambi, kuko abantu bagombaga ku cya gatatu. Rerema abantu bagira mu makambi bagasanga bapfaga ibintu bidahari, nta mpamvu yo kwirirwa muraterana, mugasanga bakamenya imwe akakudega. Murapiki. None gamutara. Ikindi kintu gikomeye wumva mu Burundi abantu batuma babana neza. Nawe impamvu bana neza nabo mudahuye ibitekerezo bya politiki, n'abantu mudahuye mu masura, hari uburongozi bwiza. Yego. Iyo uburongozi bwiza buhari bwira abantu bose gukurikiza amategeko, udashingiye ngo wowe ngo urumva ngo tuvukana ngo aha ngo turasa ngo politiki ntituyisangiye. No, amategeko arubahirizwa ku bantu bose. Iyo habaye inegare mu mategeko akafyo karaba. Impamvu mva muri Kongo abantu bicana nuko ari nta buyobozi baba buhari babwira ngo ukoze icyaha aragihanwa, ahubwo ahahanwa uwo bashaka n'uwo badashaka. Umva hari impunity. Igiye k'umuntu w'umunyekongo wabayeyo ubonye ibyo bintu biba. Nawe icyo ngigusubije n'ahandi ukimbariza cyangwa izindi yamenyeshwe, kandi bisa nabiteguye ko ndabikubwira. Ego. Mu Burundi ramwe kuri biswe mwaciye mu bibazo. Twaciye mu bibazo. Ibibazo mwabikiyemo kubera ubuyobozi bwa gito. Ego. Mu bisanzwe mwebwe mwabaye ibitambo byabo. Wowe kuzi realite. Abanyamuryango Rwanda tuzi difference. Ndayizi mugabo none gasha ku Rwanda rwabagize ibitambo ku nyungu zago. Nivyo ndiko nderekana ingene u Rwanda rwafashe mwebwe rubagira ofete mwebwe murabo kwicwa, kandi umva muri kuri umva n'u Rwanda rwabatanze mwebwe bitwe yuko umva Red Tabara ize kubica, Mayimayi ibice bande babice, uravyumva. Hama twebwe igisegara cy'u Burundi kuko ibyo turi kurandika kuri social media umengo urashaka yuko abanyamurenge babanzi b'u Burundi. Apana. My example y'ikintu kimwe nandise cyerekana yuko abanyamurenge babanzi kimwe cyonyine. Ndakubwira kimbwire kimwe cyangwa kimwe. Ndabiko kuba wanditse yuko ngo hari abahungu bananga bashobora kuba bari Bujumbura. Nari abahungu bananga se abafurero nanga n'umunyamurenge. Oya namba nanga ari umunyamurenge. Namba nanga umuntu wa Corne abakongomani bariko baraza gufata amazu ngaye Bujumbura ndabazi nta munyamurenga arimo. Cyana abakongomani. N'abanyamoko. Uravuga bro? Iyo nkenera kwandika ati nari kwandika neza aba makenga. Rero ndakubwiye ati rero nandise abahungu bananga. Nanga ari differa bro, jewe ikintu cyose mba nanditse mba ndico gisigura. Exe yawe nasomye hari n'aka video n'utuvideo nabonye ndazaga nuko ntabwo nabiteguye mugabo ndabikurikira mushatse kugira ngo ndagusobanurire kuko jewe ndabizi ko uri kubikora kubera akababaro kuko batuka
president w'u Burundi kandi ibyo navyo ikindi naco oya jewe wanashaka jewe sindi mukababaro ko kuba ko tuka president w'u Burundi jewe ndiko ndaharanira ni uko nanka yuko inorejo dufate nk'ubu ubuye amazu ibujumbura yose yarazimvye kwera abakongomani apana abarefije ko ndazi yo baba bibera mu nkambi hariya haraza abatipe bakaza ngaha bakiinstara ngaha ntuzi icyo bakora igisingene ni ikibazo kandi ubona hari intambara ejo ngani wasanga inkoza amaze kwinjira ngaha bizosha bigenda gute umuntu avuze ati ni murabe exactement abantu murabe ibyo ega hari intambara iri kirabera muri Kongo kuri kino musaka ibyo ko tuvyirengangiza bro ega je sinzoryoherwa mbonye Burundi bwanje butewe sasa nani none iyo kurakoresha ikintu kiri populaire gutyo ngo bahaguruke barabe ngo icyo intambara yinje mu Burundi urugero kandi abo example bavuze ngo abanyarwanda barateye muri Kongo mu Burundi nukuvuga ngo ubushatse kuvuga kuko abantu bose bakongomane bari Bujumbura baca babanzi ba leta y'u Burundi ntibaba banzi mon frère bitonde kandi si wowe ugomba kubica sina leta y'u Burundi none kugira ndakubaje ndakubwira umuntu wica umviriza erega kugira rusansuma n'uburenganzira bw'igihugu sukubica kubera kinone igingorane yukumvise umuntu muzi kumubaza ati twebwe basi udernerement harabaye rusansuma yacu baraza barababaza ati ubayeho gute ukora iki mufungura kangahe utunze matera zinga ivyo byarabaye twebwe barabidukoreye nk'abarundi none n'ubu ngene mvuze ati batuzume bababaza ati aba bakongomani babibujumbura bakerekana kugira ni kumva z'umutekano w'igihugu kuko hari intambara iri kirabera ngaho ejo higa yejo twovyuka twumva ati Uvira yafashwe urabyumva kidi Uvira gufatwa bafise abantu bari ngaho Bujumbura baba bamaze kwinstara ngaha urumva yuko vyoroshe kugira nabone bashakorana n'abatabone kudestabiliza Burundi narumva no vyemeraga bro ndumuntu w'umurundi nzi neza yuko nabaye mu buhungiro ega bro narabaye jewe narabaye impunzi muri Zaire 96 naje nari umurefije urumva kweri ko vyo mpimbara kandi nsubiye kandi muri ubwo buzima ga bro ngenda ndabizi ko bitoguhimbara kandi nakubwiye ko ivyo uravuga reality yo kudefana igihugu cawe ukora neza sivyo yego ntaki urakora urumva kandi kuba social media y'u Rwanda yibasiye leta y'u Burundi ugasanga social media y'u Burundi ikira mu ibasira aho ucugaruka ukabwira leta ukabureminga leta social media y'abarundi ukabwira abarundi tibega jeunesse murasinziye ndi mubona ibiri ngaha barabitinya mwebwe murasinziriye murabona ibiki icya kabiri no ugomba kumenya yuko leta y'u Rwanda yari isanzwe yarafashe social media irayikoresha muri entertainment y'u Rwanda iri hejuru y'u Burundi urabizi noneho rero urumva kuba bari hejuru yanyu muri entertainment icukiye baca bahinduka n'ubundi bagene guhinduka intwaro yabo bakayihindura ku entertainment ngo baje muri politiki kugwanya baca hejuru yanyu n'ubundi yego mugabo niba ushaka kuri sibyo kandi urwanira igihugu cyawe tucugendera mu kintu cyo kuza urafata Burundi buhanganye n'u Rwanda hanyuma guci winkirina n'abandi bantu bamuko oya pana ivyo ni birimo ivyo urakurikirana ibiganiro byose maze gukora urakurikirana ushaka n'ama video uzoyankatire ahantu noba narashoboye kwimplikamwo jewe mvuga sur la cohabitation pacifique ukunyene wavuze yuko mu Burundi mwaza bakababwira ati ivyo mupfa mbigarukire hariya uravyumva naho mpagarara sindengaho nta numwe nimbwira ati genda wica umunyamurenge genda wica umuki ndababwira ati i Burundi tubanye neza bari nk'ubu ngatwebwe ngaha mu Burundi je mvuze ati ngomba nkore bino bintu mandabikoreye n'umutima ukunda igihugu n'ukunda Burundi sivyo ko for reason no ryoherwa numvise ngo Burundi bwate burya aba tubona bw'ubu generation za 2000 bw'imwebwe hari ibintu mwe mutazi niyo mpamvu namambwira abantu ati abantu generation izorokora ishaka izorokora cyangwa ikica urunganwe
urungano ruzoza n'abantu bari hagati ya 85 na 95 imbere abari munsi ya 85 barafise ama ideologie yabo sibyo mwabo gora 85 kuduga hari ibanga bafise hari ibintu babonye hari amahitamwe bafise urabyo bo bafise guhitamwe barazi cyasi n'ururo barafise ibyo babonye barafise ibyo babwiwe urabyo barafise n'ibyo bashobora bonyene kwitahurira apana umuntu akaza kwempoza ngo umva ngo abango byagenze uko byagenze uko yego byagenze uko namba byagenze uko impamvu yatumye bigenda uko yari yahe babina mpamvu suje munyamurengo ko turavugana umvise ingene yavuze ingene ino ata muntu yigeze amuryo gwara nuwa muri umugwara yereka kora urudandazwa rutemewe n'amategeko urumva muri ico gihe nta gihugu na kimwe kwisinzima umva ko yeka radandaza amadolari babyo muri ico gihe nta gihugu na kimwe ivyo gishobora kubishigikira urumva mu ncamake rero namba uno munsi igihugu cyacu kimeze uko nuko hari ibintu twagiye turatahura hari ukuri twagiye turamenya kera hariho ama leta yabaho abantu ba leta bakaba bigisha ama division abantu bakanga umuntu kamwanka for no reason kamwanka tacu umuhoye umwanka umuziza uko yavutse atarabahitamwe yiwe yatumye avuka ameze uko urabyo ivyo bintu turabona nk'abantu bariko barabipfa hiyo mu gahinga tuzi neza yuko natwe ivyo bintu byigeze kuba nitwokwemera yuko ama histoire imwe nayo agaruka ngarengana umupaka wacu nima utegeza kubyamirira kure niyo mpamvu rero ndiko ndabona abariko baravuga nk'ama media yo mu Rwanda ugasanga kandi ari soutenir na leta yabo mevre mugasanga umukuru w'igihugu arabaza umukuru w'igihugu bose arabaza wewe ni naka ati wewe ndagukurikira cyane ati bana kandi courage sana ugasanga iyo courage sana ni courage sana y'umuntu yanze karatuka president hari nk'umupetiza yitwa ngo uracaryamye nko ku munsi ya postinga ni nawe nyene yavuze ati wenda kwemera sana oya ndamuvuga kubera na president Kagame yaramuvuze urabe rero uwo muntu yitwa uracaryamye rero kumbuga zi apostinga ikirero atuka president wacu kandi batanguye kuva umunsi ubugaye mupaka kijya gihe baraduhaye agitse Burundi reka tubugarira umupaka ibitusi biratanguye ajama kitwa mbari uracaryamye barabera kuri Twitter gagenda bakurikira uracaryamye byuka vuba yagiza Kagame twamanuka oya ndi kuri noze nya yiwe ngaho simbura none aha ashashira ko president ubona nk'ibyo yanditse ngo abarundi bavandimwe murazi ko twebwe nk'abanyarwanda namwe turi abavandimwe kandi ntaco dupfa ariko uyu muyobozi wanyu situzi abamushiramo imyumvire mibi agakomeza atwibasira kuko umunsi ku munsi muri comment shize nko video yafashe arimo kutwibasira none nk'igende niba postinga nkaha narase twa d'abord ukibona iyi foto niko ubonye bwa mbere narumiwe rwose ya president wacu aho se no kwibasira president gacaye ugasanga ibintu byose yanditse gacayagiza president wabo ngo muri we ngo ntaseba ngo ahubwo asebya abene gihugu urabyumva aguma twibasira ugasanga rero uyu rero bisigura yuko ibi byose abitumwa n'umukuru w'igihugu wabo ko nabonye video anafanya bati ibi rero on peut pas accepter twebwe nako ndakubwira kare muri 2018 igihe cyangwa nziza hari inyigisho zaba yagira zo gukunda zari inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu niho urabona ni ibintu ni kintu yakreye inyuma y'ibyabaye muri 2015 aratwerekana realite ibi byose impamvu byaba urabyumva kubera kijya gihe Kongo kijya gihe nta ntambara yari hari umengo bari batekanye kuntu sibyo kijya gihe niyo mpamvu bace badestabiliza uburundi kwera burya badestabilije uburundi burya barondera Kongo barondera ino Sud Kivu uravyumva bari bakeneye abadestabilize kijya gihe uburundi bitwa kandi bose baba bitwaza ngo amoko sinzo muri 2015 babikurikiranye abitwaza ngo no bonne ukuntu bamusu usanga rero nk'ama quartier menshi yagiye zo mva za Musaga za Ngagara za Nyakabiga za Mutakura uravyumva usanga bobo mabitwaza ivyo orosivyo kujya kuntu Burundi twashoye kubitsinda kujya niko kuri anga rero twebwe twaragira duhira banga aratwereka
ni naho nakuye inspiration yo kwamba nita amazina y'ikirundi n'umwana mbamvye ndamwita amazina y'ikirundi kubera yaraduhaye umuzi yaratwereka ukuri ukunda vraiment gihugu yaratwereka ukuri ukunda no kuzirikana igihugu uravyo so kandi rero twebwe twabijamwe atari itegeko jewe ngere kuyaze n'inyigisho ndazijemwe jewe nararondewe ngo ndabakorere aka video ka sensibilisation guhamagarira abajene bavyitabe yego bigezo byari yanyu yego byari byateguwe n'isam yitwa CGA Coalition des Jeunes en Action bigezo byabere kuri TS oya apana ivyubu ndavuye kuri Nkunziza yego byabera kuri Efinya Kabiga muri ico gihe rero bamamagaye cavuga ati ibintu ko bibaye uko abasani bacu ndazi nabone bamabidoga ngo igihugu nikibazi kiniki ndabahamagara ati bana bro hari akanama bujyaga hari uko umuntu atoka jamwe tugende twumvize iby'igihugu baranyemerera bafizo ba Satubi bande abarimvyi benshi baraza kabisa baritaba barahabwa ibanga barumva ntabwa bundi igihugu nuko naho rero igihugu twese burya urabe iyi muvuma y'abajene gupambanira igihugu byatanguye guhera mu 2017-18 ni batanguye gusatira abari barahunze barataha bake bari unavyumva ibintu nyine biramera fresh unavyumva rero uno munsi rero kubera twabonye umengo umva kandi tubwe barundi nyine tumeze bitugunda kwivanga mu bintu bya politike cyane tubera mu miziki gusa naho ucubona rero ino mvuma ya Ciza abalvini nabande baca baraza nabo bavuga ati ntibikunda bagomba kutwobliza umva ofete ntitubirimwe ngo twashaka kuguma muri bino bintu hari amakuru menshi ya content twaba turiko turakora ama entertainment menshi yo bahari mugabo turiko turibasigwa n'abandi bantu bisaba yuko ivyo bikuru byose tubanza kwanza tubasunike tubasubira inyuma ari bariko baragwanira muri Kongo babandanye begwanira hiyo banigurane mugabo twege mu Burundi wacu atabantu bariko baraza badutera ingorane kuko ibi byose wumva na majambo ava inyuma y'umupaka urumva kivuga ati no ibintu rero kandi rero iyo biriko biragenda uko hacabamwo no gusamara n'abantu bagomba kudusamaza ari nk'ibi sinzi ko wabonye hagiye hari ibintu bavuze kuri Ozi voilà neho nashaka dushika ko aho nyene naho nyene nubwo turiko turavuga ivyo hanze y'igihugu hariho n'abarundi ubwabo badafise umutima novuga ngo wo kubona abantu bibereye mu mahoro ndaba ivyo bintu Ozi byamuvuzwe ko sinzi kuri aba televiziyo ya Ozi nta n'ikintu ca politike nta kimwe acishako nta kintu nakimwe acishako ca politike wewe n'ibintu vyiwe vy'amazi by'abagore bumye n'ivyo yishirira kozi Ozi ashaka irindi bintu biganiro vyiza vy'amazi n'abagore bumye ariko si byacisha ngo baje pasteki ngo bagiki none reka bivuga ni kimwe mu biganiro yego nivyakora yikorera ibiganiro amatemonyage urasize kuri aba kiganiro cyitwa Mayijoni kiganiro size kuri akurikira kimwe ibintu byinshi by'inyigisho uravye fun facts ukaraba girlfriend nigero nyene vraiment akora ibiganiro biryoha ugasanga hariho umurundi kazi mugenzi we Neri Nadia Hakizimana ya mukobwa no murundi kazi kwanze Antred no murundi kazi kuko mwaje ni question ujya byanse kwaja mu ntuze ujya musanze yari kuja ujya mu masera byanse yes oya just nampagaze kuri uruhande yego ni gute ushobora kuba uri umurundi kazi ukana umurundi kazi mu Rwanda ariko atera imbere nk'intambwe nk'igihe uzagezeko ukaje wumva ko ega ni nk'aba nyine bumva bavyuka reka ndakwire iki kintu ca Ozi ibi bya Ozi ingene je ndabifata icambere buri murundi wese nujya munyamurenge yashingiye nta Burundi yavuze ati ikintu gusa bitandukanye nuko mu Burundi hari amategeko akurikizwa yego sivyo yavuze ati twebwe namba twarabaye neza mu Burundi ni kubera ho amategeko kandi byaciye bituma nabajya twasanze twapfa ubusa kubera mu kambi baobrije gusangira bakabana bose ari amagogo bayasangirira hamwe ari umunezero bawusangirira hamwe sivyo mu Burundi n'igihugu buri murundi wese afise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ciwe nta muru dufate exemple mu Rwanda bose barahawe itegeko ingene ibintu bagomba kubikora mugabo twege mu Burundi ikintu ugikora ari uko wenyene wumva yuko ufise umuhamagaro wo gukora ico kintu jewe namashobora kuzanga nkemera nkita muri risk hari abantu benshi ndazuba ariko baranyanka simbizi bino bintu yagiyemo bya politike umunyamacakubiriye aranka abatutsi arankegi je namacanda babwira ati ivyo mugira byose mwibuke yuko mushiki wanya ndara ruhanda yego mbe igica kiba rero niki
none niko nababwira none ntibabizi ko mushiki je nababwira uko nyene ufite umuntu ariko kumviza uko uravuga ico nababwira ati mwibuke yuko mushiki wanyu akorari man ico muzongira cyose murakoze kutwibutsa ico muzongira ico bazongira cyose bamenye ko ari mushiki wabo kubera bagabo nabicanye bayamesha ntibatashe baraku nubaranyandika ati wewe kuri Facebook my inbox baransanga inbox ati wewe tuguhaye iminsi tuzokurone nibo bicana hama mu nyuma ngo twete ngo bravo nibo bicana mama moge none basi duga buke guherekeze kandi neza basi gushi sawa rero ndagije kiganiro ndi mu kiganiro ndahejeje yego nshanza sasa ndavuga ati uyu nyanke telefone cuzugira iki untore ngende ngira iki umugore wanje mushiki wawe atari wona wanateruye nakoye neza izuba riva bose babona no mu rusengero kandi namutwaye mu Kamenge arabatinye kuza mu Kamenge by the way mugabo ntacyo ntangora ni gwarungano nyene sasa mugabo rero ngo nibyo mugabo bose biriko biraza bukebuke twe turibanira tuna probleme twe nakubwiye ni gwarungano yante 85 na 95 abademire ni bari abademire bashobora kubabesha ati gira uko bagaca bajana nabo bavyumva abavugise mu 2000 bashobora kukagahenda akaza kajana nako mugabo iyo generation ndakubwiye turafise ibyo twabonye turafise ibyo twatahuye sasa kuri vyo twabonye nivyo twatahuye rero Uburundi bwaciye buhabwa amategeko ameze neza ari sur mesure ahwanye n'ibibazo twagiye turacamwo ariyo mpamvu uno munsi dutekanye muri ayo mategeko harimwo ingingo ndakunda gusoma amategeko rero burya hari ikintu abantu benshi batazi hariho ingingo n'ivyo bintu bihe ndiko ngomba ndakugurira itegeko kuko ntibaze ngo ndiko ndiko ndavyo bintu biko bizungura biragira ndagoreka ingingo sha imibwizwa shingira mirasoma constitution du Burundi niko tegeko ritwara igihugu constitution nkaba mbeshi urabona ni ingingo mengo nambari ya 31 mengo ivuga gutya umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyiwe leta irubahiriza ubwigenge bw'umuntu mu kuja mu idini ashaka bwo kuyumvira no gukurikiza umutima nama wiwe mu gifaransa ivuga ati la liberté d'expression est garantie l'État respecte la liberté de religion de pensée de conscience et d'opinion bisigura yuko jewe namba nibereye muri bino vyumviro vyanje n'uburenganzira bwiwanje nahantu namwe havuga yuko utegerezwe gukurikiza ivyumviro vyiwanje ukwana rero ndiko nakuelewa iri niki ni itegeko hari abantu rero usanga n'amategeko batayasoma bamenya ati bigenda gute ugasanga bagomba gushire muri yo kugoblija kuja ku murongo w'ibintu biza guhungabanya itegeko kubera wowe nibakoblija ati utegerezwa kuvuga ibi byaterekeye ko rizoba rigize iki rizoba riho nyanzwe navyo je niyo mpamvu je naribwirije je n'ubu leta yozi kambwiye ati none Gasimbi ndabona neza uri kuradupambanira none uratuguhaye basi n'igikombe kimwe cy'amata basi uri kuravuga hari ngorane nabwiye ati habwo mwaratevye aleze kubera jewe muri ya liberté yiwanje nyene muri bwa bwigenge bwanje bw'ivyumviro narabonye neza yuko ngo mashikire ivyumviro byo guhagararira ineza y'igihugu nta muntu umwe yigeze ndondera ngo antegeke kandi ndazi neza hari ama organe abihembegwa hari nuko wowe nariko ugahemba Ertenberg hagiye kugira ipambane zande hari ama cellule menshi ya communication usanga ari muri ministère ya intérieur usanga ari muri présidence ari musanzabo nibo bari bakwiye kugwiza ivyo biganiro bakama bahagaze tukamana amakonti tukamana kugirana ko mu Rwanda hari umutipe araho yahora akorana n'umutipe yitwa Auguste Twagiramungu number 4 Twagiramungu mu Rwanda mu senatera yitwa Evode niwe yamaje imbere akagasi kagira ko azi gusigura ibintu akavuga ibyo avuga kadebagura ibintu bavyumva
ebo barafise ingene babigenza mu bisanzwe n'ubu harakwiye ama media mu bisanzwe kandi azi barahari mugabo sinzi ivyo barimwo mugabo twebwe mu gukunda igihugu sivyo twebwe ba Case Dan yarahagurutse ntituri n'abamenyesha makuru naho twavyigiye mugabo ibintu turabibona Imana yaraduhaye gusa ubwenge no gutahura ibintu tukagira analyse kandi tufatiye no kuvyo twabayemwe no kuvyo twabonye fact uravyumva mu gihe hari abandi rero tugere kuri kijya urabyumva nashaka dushika haje hari ibindi bintu rero iyo turiko turasatira hacamwe n'abantu baba bagomba kudusamaza kudutakariza intombera ozi namba urugamba atagwarimo n'uburenganzira bwiwe n'uburenganzira bwiwe kandi yarabivuze media yiwe niyo yayikurije nta numwe yaramushyigikiye umvise ndakubwira twebwe entertainment yo ngabi dukora yego hari ama media mwamwe ashigikirwa n'abantu ndazi nkaza ngabivana abari ama organisation kaziga za Yaga za Iris News za Jimbere aga nama association akeza ni company mani ryabagega n'umudandaza akeza agent igana ikoze mundazi ngene imeze mwabwo basanga na organisation sambirikatif akorera ku ma projet aho usanga bakabahereza financement yibe bakorera ku ma financement uravyumva mugabajya nkabaozi ozi n'umuntu yatangwe n'umu entrepreneur apamba atangura a zero kugeza hageze agakura akavyara mara kuvyara akabandanya gasatira bakavuga ati ho wabure niko ndipambanira uwo rero nta ruhara na rumwe uravyumva kuba yo bivuga canka to bivuga ko n'uburenganzira kandi nabijya bari karakora ça fait partie y'ivyo tuba turimo kubera turakeneye yuko abarundi nabone baronka andi makuru si ngombwa twese ama media yacu yose tuyahindure nkayo mu Rwanda dushire ko ibintu ngo M23 uravyumva ifo yuko twebwe abasatirizi ifo dupambana kugira ayo makuru ahagarare agume hariya sivyo mugabo hakeneye n'andi ma contenu avuka aguma ariko arafasha abantu bose ntibisire tuve bose babaye abagwanyi sange bose bamaze kugira esprit ntambara n'iki uravyumva nibi rero babisaba yuko buri muntu wese aguma muri angle yiwe kandi akumva yuko ari uburenganzira bwiwe rero ibintu byo kucamuza kwagiriza uyu n'umwesipyo uyu n'umuki kandi akabigira no mugenzi we kandi utabona ko yamugiye jewe ndi contre y'ivyo bintu urugamba dufise naho jina ngo shima mana pango nuzo kwegewoza duma ndamukegeye gute jeje nabonye usiye post shima manda ujya nawe ari ujya shima manda nakubwiye ari kwazi k'abanyarwanda none wese navuye ko nanje narondewe jewe ndi umuntu yarondewe n'u Rwanda hari muri November narondewe n'abanyarwanda bambwiye durira Kigali nababwiye ati ubu ntibikunda gato umugore wanje ari mu kwibaruka nzobabwira narondewe n'umuntu ati ibintu ngeneye ko tuvugana tubiyagira Kigali umbwire ivyuka byose ukeneye sawa urabyo nuko nabwiwe ndabifise nga ukeneye kubira niko nego nabapa kandi nta kindi kintu bandonderera atari uko bifatanya atari uko bari bakeneye ko nanjye mba nkacima amanda nyabiweze kandi n'uburenganzira bwanjye suko ngo je leta ikintu cya mbere nyamukuru kiri très important gisumba ibintu byose leta itwagwa na General Major Evariste Ndayishimiye ima n'ikintu bita amahoro umutekano n'umwidegemvyo ivyo ndabifise sivyo sinzorira ngo nabuze igitoro nzorira ati nabuze amahera yo kugura igitoro sawa jewe sindi muri babandi kibarira ngo nabuze igitoro urira ndira mvuga nti nabuze amahera yo kugura igitoro kubera nubu ufise imodoka yawe iri vide kene ko yuzura igitoro ubura amahera yo kukigura apana ngo wabuze igitoro ndi muri abo bantu kandi ivyo ndabikesha amahoro n'umutekano n'umwidegemvyo bitatu urabyo amahoro umutekano n'umwidegemvyo uwo mwidegemvyo rero ni wa wundi nta muntu numwe arigera aza anegeka ati simfizi giribi parko bisigura ko bagiye abantu b'abanyamakuru bo mu Rwanda none ma video ntwabibonye bo baranabicarika donc no kuvuga nawe baguhamagaye kugira ngo twebwe umunsi umukuru w'igihugu yaduhamagaje wanashaka ko jono ntiyaduhamagaje kwa ico gihe nitwe twari twamutumiye ko yari yatumiwe n'ishami ryitwa coalition nakubwiye kuri nkuru nziza ivyo je naheruka ico gihe coalition de jeunes en action twigishijwe sujet yatwigishije gukunda
no kuzirikana igihugu. Atwigisha umugani wa Bihome ingene yitanze ingene yabaye intwari. Point ntiyarenzaho ntiyigeze atwigisha ngo minyoni uzomwanya ngo nimusangiye ubwoko ngo naka habwe yatwereka ingene ibi vyamoko vyaje ingene wasanga wewe namburu uri mutare namburu uri musafu cyangwa umuki ugasanga hariho nk'abavumu nka mama wanje n'umuvumukazi ugasanga je mura nimvye ati none jewe ko mvuka muri famille z'abantu barabatware kuva kera ubibonera ku mantuze je nk'ubugiye kwa sokuru wawe biranakurikirana yo papa wanje papa yarabaye mustanteri sawa yarabaye buramatari numva yuko twarabatware murabatware mugenzi sawa ababona mama ugiye kuraba amatongo yabo ni misozi ababona mama Muyomba n'umutware bivuze none si buramatari cyane ivyo birakuri uragenda nta muntu ushobora kuba umwana w'inkende akuragira iki yurira igiti yurira igiti umwana w'inkende abatware muri kahise sabo barabaganwa none twari dufise n'ubu hariho urubanza twatsinze muri 2006 kubabona mama twaburana n'abageregwa abakumva kubera kuri bagaza ibyo bageregwa bwarakuwe twari dufise abageregwa abatutsi barashaka 2006 kuva mu myaka 70 n'urubanza rwatsinzwe bari baratunyaze bari bahihagiye itongo rya sokuru baragihagira barigira igiwabo kubera ariho bari baje kugerera uravyumva rero novuga rero yuko hari ibindi bintu usanga hari banga tutazi twe twibaza yuko abatutsi umenye ko abatutsi abahuta batwa bapimwe n'abakoroni n'umuzo w'abakoroni kubera sense byari bifise imbere ya 1894 muri 1894 ikitwa umuhutu mututsi umutwa sivyo byiswe mu nyuma muri nko muri 94 mu Rwanda cyane mugabo mu Burundi turiko turatanta ver dusubira hariya uravyumva niyo turiko turasubira muri ya myaka kubera ubu ibi byamoko ariko biragenda bihera byitwara niyo mpamvu rero aya media kubera ari byo badandaza bariko yagerageza kubipromotinga barabigerageza 2015 biranga bariko baragerageza kubizana niyo mpamvu nanka yuko hoza umuntu ngaha bagombye kumwitirira bagombye kunyegeza ukunugo kugira natwe bwe ngaha kubera hari abantu bahunze baca babikorera ko nagiye mbona iwacu iranditse article mbona Pacifique ninazwe aramutoye ozi aramupostinze naciye ndamubwira ati reka ibyo bintu ati nimureke ibyo ati ngaha hari abantu bamaze kwakwa ijambo tugenda turi baka bari bafise ijambo kandi yari kwa postinga kwa uyica mamanda mu misi yagoma mutuka ubona ntwara ko bamwatase nawe je numiwe ingene jo no musi yari kuri side yawe navuze ati sa Oyicha manda tu. Kwa ari kuidiri ati azozira je uyu. Je namubwiye ati ozi. Calm. When we take ane keep calm. Wibandanyiriza ivyawe. Kandi ivyo nandi sati uzogukora ko azubankoze mu jisho niko nanditse kuri Twitter. Cyangwa ati wewe niwibandanyiriza ivyawe. Twebwe natwe turi mu rugamba wo gupambanira igihugu twibandanyirize ayambwa ati bya politique ashaka ntunabijemo. Shakuruhande. Jakure jewe twebwe jewe naramaze jewe urumva ko mvuga muri famille politike haba kuri kote ya mama kuri kote ya papa kandi bose barabanye politike bose ubu ndabihaririye ndaza ndakwereka ati barabonye ko na video yayikoze yishire kuri wose ndaza ndakwereka ati uwo ni papa abyo none okay ndakwereka amasaha genda mfise mwana hageze none ndakwereka naje genda kwereka ati ni papa ibi ni naga none uyu urabona uyu uje ni Muyomba aba ngaha aba n'abatante nde nabo imwe ngo no muvukana
Yabana batante. Uyu na uyu. Uni tanti uni mamdogo. Uno umugore wa Muyomba. Uno umukozi na bose ni ba mama wacu. Uravyumva? None wowe nk'umubaye ntubona ko ari umutegeka adasanzwe. Biraboneka biragaragara. Hama none wewe ucugomba kuza ngumva ngo politique jewe politique nayivukiye ndahize. Je nahunze papa ari mustaneri 95. Yari mustaneri. Papa ari mustaneri kuri Buyoya. Hama gacugomba kundanira ngo politique nayo nzi. Urayizi kandi ikindi naco nuko wewe mustaneri kuri Buyoya uramuzi. Urazi ngene bagara. Je papa yaragara. Bamwita je suis. Sasi baby Jesse. Okay, nshaka ko duhereza kuri iki kintu cyuko twari dukwiye kubana nk'abarundi. Bone ntabaye twebwe tugirane ibare ozibintu by'ibyo zurushika mu Rwanda gabanya rayiposti. Bijya baca urumva uno munsi baraba elema. Ne mama bagati. Niko bayiha karyo gamanye. Niyo mamubwira nabo bugati turi kumwe. Ifa ko turonka intumbero dukorera bwiye niba turonke mu Burundi turafise umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro. Mugabo ivyiyumviro tubona ko bihungabanya abantu ivyo murafise uburenganzira bwo kubivuga. Mugabo baragutora bakagushira mu kantu. Ego uribuka nawe rege yagiyagira gutya agenda gutrekinga yambaye iz'abakatolika muri mubambe. Ivyo oyi na ABC. Numwidegemvyo wawe kubikora. Uravyumva? Mugabo mbwa baragushira mu kantu. Turabire kuriwe. Turabire kuriwe byose. Mugabo rero mugetire kuriwe byose, wewe ntucuza ko oblige. Wewe urabizi neza urabire kuriwe kuvuga ego urabire kuriwe. Mugabo wanse kwifata dikanya nawe. Iteko riramukingira si ngombwa. Abo gusa uraba gusa ati none ibyo ari karakora. Ntabyo ari karahungabanya. Guhungabanya ntivyemewe. Nta muntu umwe karahungabanya. Eko rero nikumbitira ibyo abagore bacu tukazwe twubase twaza akamaro k'amazi. Ivyo byo nyine karakora koko vre nawe. Hari ibindi weza avuga. None wezi uvuga ibiki? Hari ibindi bintu avuga by'akamaro. N'amazi. Nawe uri kwazura intambara. Pasteki. Bakunzi wa Shine TV nitwo bima. Bwa byamazi basomaze kwibona basi kuri Silent Vibe. Ni ico gana nabonye. Nabonye ibindi. Mbona bya bikobwa. Afise ibikobwa vyiwe muhungu biri hajya. Namba ifite bank. Kweli. Kavyara no muri Afrika y'Epfo. Guys bye cyane sintumwegere ndakusaze.